Hari ibintu abantu benshi batifuza kumva, si uko bitari ukuri, ahubwo ni uko ukuri kubabaza. Hari umuntu ashobora kukwanka, atari uko wamugiriye nabi, ahubwo ni uko wamubwiye ukuri atashaka kwakira. Hari umukozi ashobora kwanka umukoresha wiwe kuko yamubwiye amakosa yiwe. Hari n'umwana ashobora kwanka umuvyeyi amukunda kubera ko yamubujije gukora ikintu cyari kumwononera ubuzima. Ibyo byose bitwereka ikintu kimwe: abantu benshi ntibashaka ukuri, bashaka ijambo ribanezera gusa. Murakaza neza kuri Kivora Media, aho twiga amateka, ubuzima n'inyigisho zifasha umuntu kwiyubaka. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, ntuzibagire kwiyandikisha no gukanda akamenyetso k'inzogera kugira ntihagire ikiganiro na kimwe kigucika. Uyu munsi turaza kwinjira mu cyiyumviro gikomeye gishobora guhindura uburyo ubona isi n'abantu. Mu gihugu kimwe hari umwami yari afise abajanama babiri. Uwa mbere yavugisha ukuri naho koba kubabaza. Uwa kabiri yavuga ibyo umwami yashaka kumva. Umunsi umwe igihugu carashikiwe n'inzara ikomeye. Uwa mbere yavuze ati: "Mwami, ibigega biriko birarangira. Nidutanguye kuziganya no gufata ingingo zikomeye, igihugu kizorokoka." Ariko uwo mwami ntiyakunda ayo majambo. Yaciye ahamagara uwundi, nawe yavuze ati: "Mwami, nta kibazo na kimwe gihari, abanyagihugu baranezerewe, ibintu byose bimeze neza." Umwami yaranezerejwe no kumva ayo majambo y'uwa kabiri. Yaciye aha uwo muntu impembo nini. Wa wundi yavugisha ukuri aca ariruka. Hashize amezi makeya, inzara iba mbi kuruta uko byari vyitezwe. Abantu batanguye gupfa bishwe n'inzara. Ubwami bwarasenyutse. Icyo gihe umwami niho yamenye ko umuntu yamukundira koko atari uwamubwira ibyo ashaka kumva, ahubwo ari uwamubwira ukuri. Ariko byari byamaze gutebagana. Iyi nkuru si iy'umwami gusa, ni inkuru yacu twese. Akenshi dukunda abantu batubwira ibyo twifuza gusa, tukanka abatwereka amakosa yacu. Iyo umuntu akubwiye ati uri mu nzira mbi, aho kubanza kwibaza nimba afise ukuri, benshi baca bavuga bati uranyanka. Ariko kumbure niwe muntu wenyene ashaka ko utazokwisanga mu kaga. Kuki abantu bameze uko? Ubwonko bw'umuntu bukunda amahoro, bukunda kumva ibintu bihuye n'ibyo busanzwe bwemera. Iyo umuntu yumvise ikintu gishushanye n'ibyo yemera, aca yumva atamerewe neza. Nico gituma bamwe bemera ibinyoma imyaka myinshi, ariko bakanka ukuri mu munota umwe. Kubera ko ukuri gusaba guhinduka, ariko ibinyoma ntibidusaba kugira icyo duhindura. Urugendo rworoheje. Tekereza umuntu anywa inzoga buri munsi. Abagenzi biwe bavuga bati ntaco bitwaye, uri umusore, bandanya wishime. Arumva anezerewe. Ariko muganga akamubwira ati niwabandanya gutyo ubuzima bwawe buri mu kaga. Aca avuga ati uyu muganga arampangarika kwidegembya. Yemeye uwamubwiye icyo yashaka kumva, yanka amubwiye ukuri. Niwitegereze neza, uzobona ko abantu benshi bakunda gukikiza abantu bemerera muri byose. Iyo bose bavuga bati uri intwari, bumva banezerewe. Ariko haza umuntu umwe akavuga ati hari aho ukwiye kwikosora, niwe baca bita umwanzi. Ariko kenshi uwo niwe abakunda kurusha abandi, kubera ko urukundo nyarwo ntiruhisha ukuri.
None wewe, hari umuntu woba warigeze kukubwira ukuri ukamwanga? Hari impamvu wigeze wirengagiza hanyuma ukaza kwicuza inyuma? Kuki ubwonko bwacu bukunda kumva ico bushaka kumva? Hari ikibazo gikomeye cyane. Ni kuki umuntu ashobora kubona ibimenyetso byose vyerekana ko ariko arakora ikintu kitari cyo, ariko akabandanya kukigumamo? Ni kuki hari abantu bemera ibinyoma vyoroshe, ariko bakanka ukuri gushigikiwe n'ivyemezo? Ni kuki umuntu ashobora kubeshwa imyaka myinshi, ariko uwamubwiye ukuri akamwanga? Inyishu iri mu kuntu Imana yaremye ubwonko bw'umuntu. Ubwonko bwacu bukunda umutekano, bukunda ibintu busanzwe bumenyereye. Iyo haje amakuru ahindura ibyo twemera, ubwonko buragwanya ayo makuru. Nico gituma hari igihe umuntu atagwanya ukuri kubera ko kutari ukuri, ahubwo kubera ko kumusaba guhinduka. Inkuru y'umusore yanse kwemera ukuri. Hari umusore yarota kuba umudandaza akomeye. Yafashe amahera yose yari afise ayashora mu buzi. Ariko inyuma y'amezi make ubudandazi bwiwe buratangura guhomba. Abantu benshi bamugira inama bati, hindura uburyo ukora, erega hari aho uriko urakosa. Ariko ntiyashaka kubumva. Kubera iki? Kubera ko kwemera ko yakoze ikosa byari kumubabaza. Yagumye yumva abantu bamubwira bati, komera, ibyo ukora ni byiza. Ayo majambo yaramunezereza, ariko ntiyahinduye ikibazo. Hashize umwaka umwe, yarabuze ibyo yari afise byose. Acamenya ko amajambo aryoshe atama ari ayo kudukiza. Rimwe na rimwe ijambo rikomeretsa niryo ridukiza. Ukuri kurababaza, ariko kurakiza. Mu buzima hari abantu babiri. Umwe akubwira ibyo ushaka kumva, ubundi akubwira ibyo ukeneye kumva. Ugushimagiza igihe cyose ashobora gutuma utabona amakosa yawe, ariko uwukwereka aho ukeneye gukosora niwe ashobora gutuma uba umuntu mwiza kurushiriza. Nico gituma abarimu beza batama baha abanyeshuri amanota meza gusa. Abavyeyi beza ntibama bemerera abana babo ibyo bashatse byose. N'abatoza beza ntibama bavuga ko umukinyi akina neza igihe cyose. Bavuga ukuri kugira umuntu akure. Ikigeragezo cy'ubuzima, iyumvire ufise ikirore buri munsi ukirabamo. Umunsi umwe ubona ko impuzu zawe zanduye. Mbega urashavurira ikiyo? Oya, uca uja kwiyuhagira. Ukuri nuko ikiyo kitwereka uko turi, kitwereka aho dukwiye gukosora. Abantu benshi rero ntibanka ukuri, banka ico ukuri kubereka kuri bo. Impamvu abantu bakunda ababashimagiza, hari umugabo yakunda kumva ko ari umuhanga. Umuntu wese yamubwira ati uri umuhanga cyane, yamugira umugenzi. Ariko haza uwundi amubwira uti ufise impano, ariko urakeneye kwiga cyane kugira urusheho gutera imbere. Uwo aca amwita umwanzi. Ariko ninde yamukundira by'ukuri? Si uwamubeshe, ni uwamweretse inzira yomufasha gutera imbere. Abantu benshi baratakaza amahirwe yabo kubera ko bakunda abantu bababwira amajambo meza gusa. Ariko umuntu ashaka gutera imbere ategerezwa kwiga kwakira n'amajambo atamunezereza, kuko ukuri ntigushobora guhinduka kubera ko kutunezereje. Ukuri kuguma ari ukuri. Mugenzi wa Kivora Media, niwibaze ibibazo bibiri. Hari uwigeze akunganira ukamwanga, hanyuma ukaza kubona ko yari afise ukuri? Mbega wewe ukunda kumviriza gusa abantu bavuga ibyo ushaka kumva, canke urashaka no kumva ukuri kugufasha gukura?
Amateka yerekana ko abantu bama bahitamwo kumva ico bashaka kumva. Hari umugani uvuga ngo ukuri kugenda n'amaguru, ibinyoma bikagenda ku mafarasi. Ivyo bisigura ko ibinyoma bikwiragira vyihuse, mu gihe ukuri gufata umwanya kugira kwemererwe. Ariko iyo igihe gishitse ukuri kuratsinda. Muri iki gice turaza kuraba ingero zerekana ko kuva kera abantu bahitamwo kumviriza abababwira ibyo bashaka kumva, maze bakaza kwicuza igihe bimaze kubahita. Umwami yaragiranye inama n'abantu babiri. Bavuga ko hari umwami yagomba gufata ingingo ikomeye yo gutangura urugamba. Yahamagaye abajanama biwe. Umwe yavuze ati, mwami, ingabo zacu ntizirategurwa neza, nidutera ubu dushobora gutsindwa. Abandi bose bavuga bati, mwami, turakomeye, tuzotsinda ata kabuza. Umwami yahisemo kumviriza benshi kubera ko bamubwiye ico yashaka kumva. Intambara yaratanguye. Mu minsi mikeyi gusa igihugu cyaratsinzwe. Abantu benshi barapfa. Ico gihe nibwo umwami yavuze ati, iyo numviriza umuntu umwe wambwiye ukuri, aba bantu ntibaba bapfuye. Hari umugabo yatanguye kugwara, umuryango wiwe uramubwira uti, genda kwa muganga, aranga. Kubera ko yumva umuntu amubwira ati, ntaco urwaye, ni umunaniro gusa. Ayo majambo yaramunezereye. Hashize amezi make, indwara iba mbi cyane. Muganga amubwira ati, iyo uza kare twari kugukiza. Mbega ninde yari amukunda? Uwamubeshe ngo ntaco agwaye, canke uwamubwirije ukuri hakiri kare? Hari umunyeshure atsindwa ibibazo. Umwigisha amubwira ati, ukeneye kwiga cyane. Arababara. Ariko umugenzi wiwe akamubwira ati, ntaco bitwaye, umwigisha niwe yakwankiye. Aca yemera umugenzi wiwe ntiyige. Umwaka ukurikiyeho nawo aratsindwa. Si ukubera atari umunyabwenge, ni ukubera ko yemeye ijambo ryamunezereje aho kwemera ukuri kwari kumufasha. Ukuri ntikwama kunezereza. Mugenzi wa Kivora Media, niwibaze, iyo muganga akubwiye ko ugomba guhindura uburyo ubayeho kugira urokoke, urashobora kubabara, ariko aragukiza. Iyo umwigisha akubwiye ko utize neza, urashobora kubabara, ariko aragufasha gutsinda. Iyo umuvyeyi agusubije mu nzira nziza, ushobora kumubona nk'uriko araguhagarika, ariko aba ariko aragukingira kazoza. Ukuri gushobora kubabaza akanya gato, ariko ibinyoma bishobora kukubabaza ubuzima bwose. Hari abantu benshi bamaze gutakaza ingo zabo, amafaranga yabo, akazi kabo, amagara yabo n'inshuti zabo, atari kubera ko batigeze baburirwa, ahubwo ni ukubera ko bahisemwo kumviriza abantu bababwiye ibyo bashaka kumva. Ibi nivyo bituma umuntu w'umunyabwenge adashira imbere amajambo meza gusa, ashira imbere ukuri naho koba ko mubabaje. Ubwenge nyabwo ni ubuhe? Umuntu w'inkerebutsi ntavuga ati, uyu muntu yavuze nabi kuri jewe, ahubwo abanza kwibaza ati, mbega ibyo yavuze birimo ukuri, hari icyo nokosora? Ubwo niwe akura. Ariko uwanka ukuri koko gusa kutamunezereze, aguma aho ari. Nta terambere riza atakwemera gukosora. Mugenzi wa Kivora Media, wibukira ijambo. Umuntu akubwira ibyo ushaka kumva ashobora kugusenyera ubuzima, ariko akubwira ukuri ashobora kugukingira kazoza. Uko isi ikoresha ingeso yo gukunda kumva icyo dushaka kumva. Mugenzi wa Kivora Media, ushobora kwibaza ko gukunda kumva ibyo ushaka kumva ari akantu gatoyi, ariko siko biri. Ni imwe mu ntwaro zikomeye zikoresha kugira ngo abantu bayobogwe,
bagurishwe ibidakeneye canke bahindurwe batabizi. Abantu benshi ntibagenzurwa n'inguvu, bagenzurwa n'amajambo, kandi ayo majambo aba yateguwe neza kugira yumvikane nk'ayo bashaka kumva. Imbuga nkoranyambaga, fata akarorero ka misi yose. Ufunguye telefone yawe, uja kuri YouTube, Facebook, TikTok canke Instagram, uratangura kuraba amavideo amwamwe, hanyuma ukabona uko bukeye ari uriko urerekwa amavideo asa nayo warayuravye. Kubera iki? Kubera ko izo mbuga ziga ibyo ukunda, ntizikwereka cyane ibyo utashaka, zikwereka ibyo bigutuma uguma uzikoresha. Ibyo bishobora gutuma uguma ubona uruhande rumwe rw'inkuru gusa, ukibagira ko hari n'ibindi byiyumviro. Kwamamaza, umudandaza mwiza ntatangura akubwira ibitagenda neza ku gucuruza kwiwe. Atangura akwereka ibyiza, avuga ati nugura iki gicuruzwa ubuzima bwawe burahinduka. Ntibisigura ko aba ariko arakubesha, ariko akenshi yerekana uruhande rumwe gusa. Nico gituma umuntu w'umunyabwenge adafata ingingo kubera amajambo aryoshe gusa, arabanza gukora ubushakashatsi. Ubuzima bwa misi yose, hari inshuti ishobora kukubwira ati ntaco bitwaye, abantu bose niko babaye. Ayo majambo arashobora kugutera amahoro y'akanya gato, ariko ntiyahindura ikibazo. Hari uwundi akakubwira ati niwihangane, ariko birakenewe ko uhindura ingeso zimwe zimwe. Ibyo bishobora kukubabaza, ariko nibyo bishobora kugukingira kazoza. Hari umusore yarota kuba umukire vuba, yabona amashusho ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bavuga bati ushobora kuba umuherwe mu nzu imwe gusa. Yaranezerewe cyane, yaratanze amafaranga yiwe yose, yararindiye ubutunzi, ariko ntibwigeze buza, kubera ko yemeye icyo yashaka kumva, ntashake kumviriza abamubwira bati ubutunzi nyabwo busaba igihe, ukwihangana n'akazi. Aya niyo majambo ataryoha, ariko niyo y'ukuri. Ubwenge bw'umuntu w'inkerebutsi. Umuntu afise ubwenge ntabaza ati mbega aya majambo aranezereza, abaza ati mbega aya majambo ni ay'ukuri. Niho ubuzima butandukana. Hari abahitamwo umunezero w'umunota umwe, hari n'abemera ukuri kugira ngo baronke amahoro y'igihe kirekire. Niwitegereze neza, uzobona ko ibinyoma bikunda kwambara impuzu z'ukuri, bivuga neza, biryoshe, bituma abantu bakoma amashyi, ariko ukuri kenshi kuza kwambaye ukwicisha bugufi, ntiguhindurwamo, ntigushaka kwamamara, ariko niko kuguma guhagaze n'igihe cyose. Ibibazo ukwiye kwibaza imbere yo kwemera ikintu cyose, ibaze uti mbega ndiko ndemera ibi kubera ko ari ukuri canke kubera ko bimbereye? Mbega uriko arambwira ibi arashaka inyungu ziwe canke ineza yanje? None nemeye ibi iyo bitaza kuba bihuye n'ibyo nsanzwe nemera? Uwama yibaza ibyo bibazo ntibamwoshe. Mugenzi wa Kivura Media, ntugahitemwo amajambo kubera ko aryoshe, hitamo amajambo kubera ko ari ay'ukuri. Kuko amajambo aryoshe ashobora kugushikana mu nzira mbi, ariko ukuri naho koba kukazi niko kuyobora umuntu mu buzima bwiza. Uburyo bwo gukunda ukuri no guhindura ubuzima bwawe. Mugenzi wa Kivura Media, twese dukunda kumva amajambo adutera intege, twese dukunda gushimagizwa, twese dukunda kumva ko turi mu nzira nziza, ariko ikibazo si ico. Ikibazo ni iki: mbega iyo amajambo aryoshe adahuye n'ukuri duhitamo iki? Aha niho umuntu w'umunyabwenge atandukaniye n'utari we. Umuntu ashobora kubesha imyaka myinshi,
ariko umuntu afise ubwenge yemera gukosorwa kuko azi ko ukuri ariko kumukiza. Emera gukosorwa. Nta muntu adakora amakosa. Abaganga barakosa, abarimu barakosa, abacamanza barakosa, abaperezida barakosa, natwe turakosa. Ariko ikintu gitandukanya abantu si ukutagira amakosa, ni ubushobozi bwo kwemera kuyakosora. Iyo umuntu yakubwiye ukuri ntugace wihutira kwishura. Ubanze wibaza uti hari ico nokwigira kuri? Ibyo nibyo bituma umuntu akura. Hitamo inshuti zikubwiza ukuri. Hari inshuti zizoguma zikubwira ziti ibyo ukora byose ni byiza, ariko hari zizokubwira ziti ngaha aho wihendeye. Inshuti nyakuri si igutera amashi igihe cyose, ni ugufasha kuba mwiza kurusha uko wari usanzwe uri. Ntutinye umuntu akubwiza ukuri, tinya umuntu akwemerera muri byose. Ntugafatire ingingo ku marangamutima gusa. Iyo washavuye ntugafate ingingo, iyo unezerewe cyane ntugafate ingingo. Ntufate ingingo zikomeye. Iyo hari uwagushize hejuru n'amajambo meza, banza ubaze uti ibyo yavuze bifise ibyemezo. Ubwenge si ukwemera ikintu kuko kigushimishije. Ubwenge ni ukwemera ikintu kuko gifise ishingiro. Hari umusaza yari afise abana babiri. Imbere yo gupfa yabahaye impanuro ati mu buzima muzohura n'abantu babiri, umwe azobabwira ibyo mushaka kumva, uwundi azobabwira ibyo mukeneye kumva. Nimwahitamwo ubabwira ibyo mushaka kumva, muzobaho munezerewe akanya gatoya, ariko nimwahitamwo ubabwira ukuri, muzobaho neza ubuzima bwose. Hashize imyaka myinshi, umwana wa mbere yakurikiye abantu bamushimagiza. Yaratakaza ubuzima bwiwe, yaratakaza inshuti, yaratakaza icyubahiro. Umwana wa kabiri yakurikiye abantu bamukosora. Yarababaye mu ntango, ariko yaciye aba umunyabwenge yubaka ubuzima bwiza. Aho niho byagaragaye ko ukuri kubanza kubabaza, ariko mu nyuma kukubaka. Amajambo akomeye yo kubakana, ibuka ibi bintu byose. Ukuri ntiguhinduka kubera ko abantu benshi batagukunda. Ibinyoma ntibiba ukuri kubera ko abantu benshi babyemera. Uwukubwiza ukuri si umwansi wawe. Uwukubesha kugira ngo unezerewe siwe aba agukunda. Kenshi umuntu akubwira ukuri niwe aba ariko arakurokora. Ubutumwa bwa Kivora Media: nimba ushaka gutera imbere, wige kwakira ukuri. Nimba ushaka kuba umuyobozi mwiza, wige kumviriza abatavuga nkawe. Nimba ushaka kugira urugo rwiza, wige kwemera igihe wakoze ikosa. Nimba ushaka gutinda mu buzima, ntukunde amajambo aryoshe kurusha ukuri, kuko amajambo aryoshe ashobora kukuryosha uyu munsi, ariko ukuri niko kuzogukingira ejo. Umusozo ukora ku mutima. Mugenzi wa Kivora Media, hari igihe uzohagarara hagati y'inzira zibiri. Imwe izoba yuzuye abantu bagushimagiza, iyindi izoba irimwo umuntu umwe gusa akubwira ukuri. Ntuhitemo iyo yuzuye urwamo, hitamo iyo irimwo ukuri, kuko ukuri gushobora kugenda buhoro buhoro, ariko niko gushika kure. Abantu bashobora kwanka ukuri uyu munsi, ariko ejo bazokwicuza kuba batarakumviriza. Nimube abantu bakunda kumva ibyo bakeneye kumva, aho gukunda gusa ibyo bashaka kumva. Nimba iki kiganiro cyagufashije, andika mu gice cy'ibyiyumviro uti nzatangura gukunda ukuri naho kuba kubabaza. Kanda like, subscribe, usangize iki kiganiro n'indi nshuti zawe kugira ubu butumwa bushike ku bantu benshi. Ndi Venusta
turubaka ubumenyi, dutangura inyigisho zihindura ubuzima, kandi twama dushira ukuri imbere. Tuzosubira kubonana mu kindi kiganiro. Murakoze cyane, Imana ibahezagire.